Imana inagura amahigwe. Haleluya. Imana niya kandi karyo iranagura amahigwe yatakaye ku muntu ikamuha yandi. Icyo twarakirangije tugatubwire Imana inagura imyaka, imyaka kandi si imyanya mike. Imana ishimwe. Imyanya hariho ibihe by'amasezo, reka tubivange ibihe n'amasezo. Haleluya. Ibihe n'imyanya n'imyaka. Bwira mugenzi wawe ngo imyaka. Buriya rero mu buzima bw'umuntu kandi buri ko buraba aha hose ngaho inyuma no mu bihugu vya kure na ruguru na hehe. Imana ishimwe. Hari abantu bahari bari muri uko kuntu bahari batazi Imana. Imana ishimwe. Batazi ko Imana iriho, bariho tu barakora bakagenda bakagaruka, bakanywa bagafungura, bashatse gukora ibi bakabikora, bashatse gukora ibiza bakabikora. Ubwo nuko bari ngaho uko bagakunda kuvuga ngo uno munsi umuntu nta chance yagize, canke baca mu bintu byiza ngo yagize chance, cyangwa yagira amahirwe ukabona abayeho neza mu nzu nziza, modoka nziza, mu kazi keza, akavuga ngo yagize Imana. Ariko iyo Mana batazi yariyo. Ngo ariko ujya muntu agira Imana, ngo ujya muntu afise Imana, ngo ujya Imana zaramuhaye, mbese bakanabishira no mu zinshi mu bwinshi, ngo ujya shamwihoze ngo Imana zaramuhaye zinde. Uzabaza ni Imana izihe? Bari ngaho nibihe barimwo, bakamara imyaka muri ivyo, kamara imyaka mu vyaha biri, akamara imyaka mu ngwara nyinshi, bakamara imyaka mu bibazo byinshi cyane. Imana ishimwe. Kuko batazi Imana, batigeze banayimenya, n'igihe banayivuga bavuga ngo ivyo bintu mwemera mutabona nibiki. Ni nayo mpamvu abakizwa rimwe na rimwe batwita abantu bagwaye mu mutwe, bacanganikiwe, kuko babona umengo twizera ibintu bitabaho, twizera ibintu tutabona. Haleluya. Ariko ubushobozi bwayo buri ngaho nyene, muri uko nyene kutaboneka kwayo, mu kutagaragara kwayo. Haleluya. Niyo hagaragarira ubumana bwayo. Rero muri ivyo bihe byose umuntu abamwo, wiyumvira imyaka ufise. Haleluya. Imyaka ufise. Uza gusanga imyaka wabayeho utazi Imana, iyo myaka yari igoye. Sinzi nko kuri wewe, ariko je nzi ko imyaka nabayeho ntazi Imana yari igoye. Wewe nawe sinzi ukuntu bihagaze. Bishoboka ko wewe byari biri byiza, kandi muri ico gihe biragoye kumva yuko Imana inagura ibihe. Ahubwo ndakubwira ngo Imana iranagura imyaka. Haleluya. Ngo inyuma y'ijambo Imana ishobora kugusubiza imyaka. Kandi muri iyi myaka yose ubaho haba imihe watakaje, haba imyaka watakaje, haba imyaka yapfuye uko, haba imyaka waruhiyemwo, ndetse n'ubuzima bukagenda n'ubwenge bugahita ukavuga uti je ibintu birananiye. Rero imyaka itakaye habaho abo iherana, ariko haba n'abandi idaherana. Nizeye ko wewe uri mu bidaherana, kuko abiheranye barambara ivyatsi, abiheranye barasara, abiheranye bariyanka. Ahubwo ngira ndakubwire ngo hari Imana isubiza imyaka yatakaye. Amen. Kandi imyaka myinshi turasoma aha Imana ivuga ngo ibihe, ngo wizere Imana, wakire Yesu nk'umwami gushikaho. Haleluya. Amen. Ivyakozwe n'intumwa 3:21. Ariko ijuru rikwiye kumwakira, gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bishasha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo, yavugisha bose. Ngo dukwiye kumwakira. Amen. Gushika izohindurira imyaka, aho izohindurira ibihe, aho izohindurira amahigwe,
aho izohindurira ibintu. Wahora urara ku kirago ukazokwisanga ku matela, wahora urarurarira gushika izobihindura, umutima wawe ukozora umunezero. Muri ibi bihe hari ibihe bisaba imyaka myinshi. Imana ishimwe. Ariko nshima Imana ko inagura imyaka. Awe. Yo. Kandi iyo myaka yose tumaramwo tutazi Imana, tumaramwo tudasenga, tumaramwo tutazi ibyo turiko turacamo. Imana ishimwe. Tumaramwo twise imitima. Mbega ibi ni biki? Mbega abandi bantu bose bameze gutya? Mbega jewe nariye ubumera bw'Imana? Bibaho. Amen. Bibaho ukagwa mu bintu bibi pe. Kandi bibaho ibyo bintu waguyemwo ntiwibaze ngo bizohera ejo canke hirya ejo. Ariko umenye ngo waramwakiriye. Amen. Bandanya gushika iyo myaka. Amen. Wababaye izohinduka imyaka yindi ushobora kumara munezero. Ishobora kuba yabaye ibindi. Imana ishimwe. Kandi bibaho. Muri Jeremie 29:10. Reka dusome, tubanze some izo verse zose nawe uzoja kuyisomera. Jeremie 29:10. Haravuga ngo kuko uko ariko uhora havuze. Kuko uku uhora ariko agize. Imyaka 70 niyarangira. Imyaka 70 niyarangira. Muri Babuloni. Muri Babuloni. Hehe. Babuloni. Mu buhungiro. Ngaha Abisirayeli bari mu buhungiro. Kandi ngara kugira ngo mu buhungiro ntiyaba hameze neza. Imana ishimwe. Burya hari akantu bakunda kuvuga iyo bagize appel d'offre de nationalité. Amen. Bakongera gashira ko ngo le genre est vivement encouragé. Ayo abarama higo bakora abagore canke abagabo. Imana ishimwe. Hallelujah. Ariko mu buhungiro ntibiba byoroshe. Hambwa ati muzomara y'imyaka ingahe? 70. Atariko hazoshika igihe. Muzomara imyaka 70. Niyarangira muri Babuloni. Niyarangira muri mu buhungiro. Nzobagendera. Ndabashitseko. Ijambo ryanje ryiza. Ndabagarukane aha hantu. Hallelujah. Ndabagarukane aha hantu. Hari ibintu byinshi mwene data kugira ngo ubivemwo ugomba guhaguruka. Kugira ngo Imana igusubize iyo myaka. Amen. Hallelujah. Imyaka yabaye imfa gusa ugomba kumenya kwibaho. None ukibaza uti none iyo myaka y'imfa gusa ibaho gute? Imyaka ipfana umuntu gute? Imana ishimwe. Imyaka ipfana umuntu gute? Biba byagenze gute? Uyo muntu aba yabaye ate? Hari gihe biva kuri Satani kandi hari gihe biva ku Mana. Inzige zikajya imyaka yawe yose ikaguherana ukaza kwikanga imyaka yaraguheranye ataco wigeze ukora, ataco wigeze uvamwo. Rimwe na rimwe rero ngaha haba gutana kw'imyikomo. Uzosanga bamwe bavuga ngo nabavyeyi batumye ibi, abandi ni badata wacu batumye ibi kubona batanyigishije. Baso wanyu ntibari kukwigisha kuko si ni baso wanyu ariko si baso. Uyu nawe ngo batante ngo buriya babikiriri
ngo ariko simbona igituma jewe ntize batandiye minervare babikiriri ariko papa wawe n'uw'icenda juru. Burya umuntu duhurira ko twese ari tuvuga ngo data wa twese ni Imana. Niwe mukiza wa twese, niwe murokozi wa twese, niwe murengezi wa twese, niwe duha twese iyo dukeneye. Haleluya. Niwe afise ubutunzi budukwiye, niwe afise amazi adukwiye, niwe afise ubuzi budukwiye, niwe afise impuzu zidukwiye, abandi bose bafise ibibakwiye vyabo. Imana ishimwe. Ukaja guta ibirake ku bandi. Abana nabo ngo nabavyeyi. Abavyeyi nabo ngo nabana. Umugabo ati n'umugore. Umugore nawe ati n'umugabo wanje. Haleluya. Bagatana kw'imyikomo kuko bose bikanguye, imyaka yarabaheranye. Atanzu ufise mu gisagara, atakinga ufise mu gisagara. Timbega jewe naje natwe tukiyumvira tuti mbega badata bari ngahi iruhande y'Ibujumbura kubera iki batagize parcelle y'Ibujumbura, kuko imyaka yarabaheranye barinda barapfa nta parcelle bagize Ibujumbura. Hashimwe Imana inagura imyaka. Muri Yoweri 2:25 acavuga ngo nzogira iki, nzobashumbusha ngo imyaka myinshi. Yariwe nande? Yariwe n'abadayimoni, yariwe n'ingwara, yariwe n'abarozi, yariwe n'abasi, aho baduhetamitse, aho batwimbiye, aho batuzikiye, ariko hashimwe Imana izodushumbusha imyaka yariwe n'inzige, ibihe n'ibihe, ikatwongera iyindi kandi myinshi. Haleluya. Niyo mpamvu ugomba kuba umuntu uvyutse. Haleluya. Haleluya. Ibintu bibonye ukabibona n'ingoga. Ibi nibigira bijya imyaka yanje. Imyaka yose nabayeho mbabaye. Bibaho. Imana idufashe. Imana idufashe. Imyaka yose igasumbwa nuko wari gupfa. Ariko Imana ishimwe kutapfuye. Bwira mugenzi wawe ngo kutapfuye. Kutapfuye ukabukiriho. Kutasaze ngo wambare ivyatsi ukabukiri muzima. Hari Imana ishumbusha imyaka yariwe n'inzige. Haleluya. 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 Uwundi yabivuze ni Yakobo. Urashaka gusoma Yoweri 2:25. Dusha tugenda muri Geneze 44:29-30. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri igice cya 2 umurongo wa 25. Kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze, inzige zasanganguye ivyanyu. Ngo zasanganguye. Ako kantu gasuri. Inzige zigasangangura. Imana ishimwe. Inzige zigasangangura ubwenge bw'umuntu. Ukamara imyaka 30 anacurimarira. Izo nzige abadayimoni baba barakumaze. Kandi baba barabakubabace. Baba barakuzengereje, bakakuzengereza imyaka myinshi. Bakazengereza abana bacu imyaka myinshi. Bakazengereza ibyacu imyaka myinshi. Bakatuzengereza pe bakadashika. Kandi bakagushikira neza. Ariko humura. Ariko humura. Ariko humura. Yavuze ngo tugume mu Mana, kandi twakira Imana, kandi tubane n'Imana, kandi turondera Imana gushikaho. Ivuga ngo hari igihe ibi bizohinduka ikadushumbusha. Yewe ikadushumbusha. Bivuga ngo igushumbusije imyaka, ibiguhaye no kuramba. Iraguha kuramba kugira igusubize ya myaka. Haleluya. Haleluya. Nico gituma ishobora kunagura amagara y'umuntu igihe yahora aboneka nk'imyaka 60 akaboneka nk'imyaka 30 kugira ngo imusubize ya yindi yasaziramwo kubera ibibazo kiriya gihe. Haleluya. Imana ikinamura neza ufise imyaka 50 ikavyuka ijoro rimwe ikakubwira ngo mvira mwana wanje ndaguhaye imyaka 20 kuva uno munsi ufise imyaka 20 kandi ya paransa yawe ikamera nk'imyaka. Haleluya. Nibigwara vyose biba byara
yakuzengereje yamara kubikiza ikongera ikaguhamagara. Uvyibuke kuri Yobu, yongeye kumuha sante nziza, yongera kuvyara abana benshi cyane kandi beza gusumba abo yari afise. Haleluya, haleluya. Imana ishumbusha ibihe, ishumbusha imyaka, kandi ibi ni imyaka myinshi. Ndiko mbwira umuntu agize imyaka myinshi ari mu bintu ko ari umunsi wuko imyaka inzige zariye, imyaka abadayimoni batuzengereje bakorera. Ngenda kubwira ikintu kimwe, niba ukeneye kuzobona abadayimoni bagendagenda n'amaguru bizokugora, ariko abadayimoni bagendera muri urya muntu ni wakuzengereza neza. Abadayimoni bitiza umuntu. Imana ishimwe. Uko Imana yitiza umuntu niko na Satani yitiza umuntu. Ariko ivuze ngo nzobashumbusha imyaka. Haleluya, nzobashumbusha imyaka. Amen. Wababaye imyaka 5 izogusubiza imyaka 10 unezerewe. Warusha imyaka 10 izogushumbuje uguri indi 20 kandi uguwe neza, kandi uri ahantu heza, kandi uri ahantu merewe neza, kandi uri ahantu ufite amahoro, kandi ufite gufungura, kandi ukoreye amahera menshi, kandi haleluya. Iyi ni Imana ikomeye. Amen. Uyu mugabo yarabibonye, yitwa Yakobo. Yakobo arabivuga neza. Genèse 44 29 na 30. Mana yacu ni nziza, ishumbusha imyaka, ishumbusha imyaka, kandi yigusumbushije. Amen. Ibyo yari gukora mu myaka 10 ibikora muri iyi. Ingahe ababironse mu myaka 30, wowe ukabironka mu myaka 5. Icyo ni gihe imyaka Imana inaguye imyaka, Imana inaguye imyaka, Imana inaguye imyaka, Imana inaguye imyaka, Imana inagura imyaka. Buriya abantu bicwa no kutamenya. Abantu benshi boza mu Mana yonagura imyaka yabo. Farao abaza Yakobo, hano nashaka. Umaze imyaka ingahe? Abwira Farao ati umaze imyaka ingahe? Bwira mugenzi wangu hayagira imusubiza imyaka yarusha. Yagira nizere kuri kurasenga ngo Mana iri jambo rikaba ari ijambo abantu bakaba bagiriye. Ndagusabye unagura imyaka narushe. Unagura imyaka narushe. Kandi ndagusabye ngo ukomere. Amen. Kuvuna munsi wakira imbaraga zo gukomera. Ukomere mu mutima, ukomere mu mwemu, ukomere mu mubiri. Haleluya. Nusubire kwemera imwemu mizi kuzengereza. Hagarara neza. Hagarana n'Imana. Haba ngo Mana wasubije imyaka. Uyu mugabo yaramusubije imyaka. Yumva araruhutse pe. Farao abaza Yakobo ati, Farao abaza Yakobo, umaze imyaka ingahe? Yakobo umutama. Yarusha abanza gukorera umugore wa muhanu utariwe. Izi deception Imana ishimwe. Uzi gukora imyaka 7 udahembwa na rumwe ukorera umugore. Baheza bakaguha utariwe. Quelle déception. Bagaca baguha uraba saa 8. Amaso ahengamye atari wowe wakoreye. Niho havuye wa mugani ngo ndo watashe nk'uvuye kuragirira nde. Buya byavuye aha. Bivangu uyu mugabo yari yarababaye ngaho ucumera imvi hataragera. Imana ishimwe. Uraza kubona ingene yabivuze. Ariko Imana ishimwe kwiduha ba Yosefu. Kwiduha bande?
ba yosefu yenge ndakubwire ngo imana irakeneye inkoni idugirako. Burya wemere ko imana ikudugirako kugira ikiza umuryango wawe, ikiza urugo rwawe, ikiza urugo rwawe, ikiza ujya muryango warongowemwo. Hajya nicyo gituma uhari wowe ukumva aya majambo. Amen. Reka kurekerana we gusa ngo wakira imana gushikaho izohindurira ivyo bintu. Haguwa abantu batazi imana ariko we wayimenye. Pambana, hangana n'ibibazo, hangana n'ibibazo, hangana n'ivyo uri kurabona. Vyuka usenge, soma ijambo ry'Imana, izere Imana, yizere, yizere. Zurasoma amajambo abasha kugushiramo intege. Komera, akira imbaraga. Komera mu mutima, komera kurindira, komera kurindira, komera gusenga, komera guhamagara Imana. Kuko harigihe wisanga mu bintu udashobora kuvamwo ejo kandi udashobora kuvamwo hirya y'ejo, ariko ugomba guhangana navyo gushika ubinesheje, gushika uduza. Imana ishima, Imana ishima. Niyo mpamvu ugomba kumenya rimwe na rimwe ibiriko biramara imyaka yawe. Abantu inzige zariye imyaka yabo uko basa n'imyaka bafite n'ibisa. Nibigira gute? Ntibisa. Ababuze icyo bafungura n'abaguwe neza ntibisa. Haleluya. Ariko abinzige zitariye imyaka yabo igenda ijana n'ubuzima barimo. Uko imyaka iduga nabo baraduga, uko imyaka iduga nabo baraduga, abo bakabita bamutama. Ibyo wavyumvise. Abo bakabita bande bene ijambo. Kandi abo baravuga abantu bagira gute? Bakumviriza. Imana yacu ishimwe. Umvirize yamubajije, umvize n'ingene yamwishuye, ucuvuga haleluya cyane. Uti Imana iyi myaka nanje. Umurongo w'icumi, Yakobo yishura Farawo ati n'umubabaro mwinshi, imyaka yanje yo kubaho kuri iyi si, yo kubaho kuri iyi si ni 130. Iyo myaka wumva iyo mbayeho ibaye mike kandi mibi. Ntingana ibaye mike kandi mibi. Ntingana n'imyaka basogokuruza bamaze, ariko basogokuruza bobo inzige zitayiriye mu misi y'ukuzerera kwabo, iminsi y'ukuzerera kwabo. Nabo nyene yavuze ko yayibayemwo azengerera. Nanje ndayibayemwo ngira iki? Nazengereye kwa marume. Iyo ntazengererayo nkaguma kwa data sinibe, sinibe nkatwara umugisha mwene wacu. Iyo nkagumayo mba narimariye ikintu. Imyaka yiwe iriwe niki? Nukuzengerera gusa. Ikinyugunyugu. Urabona ikinyugunyugu kibagenda haco kizana. Imana ishima. Usenga Imana iguhe vision. Usenga Imana iguhe ivyumviro birashe. Usenga Imana ngo nkiza ubuzengerezi. Ariko nkeneye ubwenge bukomeye. Nkeneye gukora ibintu bikomeye. Kuva aho nazengerereye ndavyase. Ngo imyaka ijana ariko arazengerera gusa. Inzige zirarirya ziragega zirayimara. Ariko uyu mutamu umunsi w'Imana yaramusubije imyaka. Turashaka kubandanya. Kandi iyo myaka yibayemwo neza. Ku murongo wa 10, Yakobo umurongo wa 10, Yakobo ahezagira Farawo. Araheza ava imbere yiwe. 11. Yosefu agerera se nabo bavukana, abahitongo mu gihugu cya Egiputa, aharusha ahandi ubwiza mu ntara y'Iramusesi. Haleluya. Imana yaramusubije iminsi nkuko Farawo yabigeze. Amen.
avuga ati kuva uno munsi ko nshitsi ibwami kuzengerera birarangiye, imyaka nabayeho nabi, ngiye gushikama, ngiye kwicara nkore ndime nubake, kandi aba bantu bagize igisagara kinini. Amen, amen. Ubu bwoko bwatsinze bw'igisagara kinini muri Israel bonyene batavanze. Imana ishimwe. Hariya muri Egiputa nye iruhande kuri frontiere, kandi Joseph n'aba bagabo babigira babizi. Gira mugenza ngo babigira babizi, kuko Joseph yari yamaze kugira ubwenge, igihugu yarakibayemwo, azi ku nkengera za Israel na Egiputa aho baza kubaka ibisagara bikomeye. Haleluya, haleluya. Acaguma haguwe neza. Imana imusubiza ya myaka yo kuzengerera, ya myaka y'amarira, ya myaka yakoreye ubusa, ya myaka agize gute yakoreye ubusa, ya myaka yagiye afisa abacoreke n'ababandi bose abo yari yashimye n'abatashimye. Urumva ko yarababaye cyane. Imana iramushumbusha. Haleluya. Imana iragarukana imyaka umuntu yarusha, kandi igarukanye imyaka warushe. Amen. Iguha myinshi myiza unezerererwamwo, kandi gakushira heza, ugubwa neza, akira ahantu heza, uzogubwa neza, akira ibintu vyiza, uzogubwa neza, akira inzu nziza, uzobamwe atawe gusohora, akira imodoka nziza, uzojana nta bisi ugira, akira uwo mugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Wakire heza kurusha ahandi aho Imana yakugeranirije, ngo kuko ivyiyumviro dufise ko ni vyiza si ivy'ivyago. Amen. Ivyiyumviro vyiza bizogushikako, ivyiyumviro vyiza, ijambo ryiza, uko yabivuze hariya aye muri Yeremiya 29 verset 10, ngo imyaka 10, imyaka 70 ngo niyahera nzobashizako rya jambo ryiza. Akira gushikwako na rya jambo ryiza, ya masezerano meza Imana yaguhaye, Imana yakubwiye. Iki ni gihe cyo kunaguka, n'imyaka yacu agira inagure. Wakire kunaguka ubugira kandi mu myaka yawe myiza, mu myaka yawe myiza yo gukomera, mu myaka yawe myiza yo gukora, mu myaka yawe myiza yo kubona iminsi mikuru, mu myaka yawe myiza yo guhindurirwa ibisagara, mu myaka yawe myiza yo guhindurirwa akazi, mu myaka yawe myiza yo guhindurirwa ibi na biriya, mu myaka yawe myiza yo guhindurizwa akazi, mu myaka yawe myiza yo gutungishwa, yo kuronka ubutunzi bwinshi, kuronka umugisha mwinshi, mu myaka yawe myiza y'amagara meza, sante nziza mu izina rya Yesu, mu myaka yawe myiza y'urugo rwiza, mu myaka yawe myiza y'abana beza, mu myaka yawe myiza ya esprit ikomeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Muri ibi bintu byo guhindurirwa imyaka myiza, imyaka myinshi, haleluya, bisaba rimwe na rimwe kumenyereza gukomera mu mutima no kumenyereza gukomera mu mpwemu. Haleluya. Ku buryo ibintu bibi nubwo biriko biraza ataco bibasha kukugira. Haleluya. Bigasanga uhagaze ushinze imizi nk'ikigazi. Umuyaga ntushobora gupfa guhenura ikigazi. Ubwire mugenzi wawe ngo ndi kigazi, kugira ngo imyaka yawe myiza niza ize kugusanga ugikomeye. Haleluya. Ize kugusanga ugihagaze. Hari igihe imyaka myiza y'umuntu iza agacapfa, yararushe, yarigishije abana, bageze kugira mu mariage n'ubuzi, ukazobona agize iki, arapfuye. Uwo ntiyashumbushijwe imyaka yiwe. Amen. Ariko uwushimushijwe imyaka yiwe aragenda akababara biriya bihe, uri kurigisha abana, uri kurabagaburira, uri kurabambira bitoroshe. Amen. Imana idufashe. Uri kuriyima ibi na biriya, ubabara n'ukuntu bitwara n'ukuntu bimeze, hanyuma rero hakagera igihe Imana gushumbishije imyaka, babana bagatera imbere uri kuraraba, bagatera imbere uri kuraraba, ukabasohora uri kuraraba. Haleluya. Bakabyara abuzukuru uri kuraraba, abuzukuru baza kukuraba ukongerwamo iyindi myaka, ukazumera uburyo bigisha bafise ubuzima bukomeye bwiza, kujya kuntu baza baraba mu bana barafise kuntu badasaza.
bajya bana bigisha maternelle, bajya bigisha maternelle, bajya bigisha primaire, bajya bigisha secondaire, bafise n'ukuntu usanga ujya mwigisha afise uduterme n'utumani twabajya bana yigisha, kuko bakunda kutuvuga nawe akatwumva, bagakunda gutwenga nawe agatwenga muri bo. Muri kiriya gihe bagakoma amashi, bagakoma gira gutya nawe akabigira, akaza yumva nyene biracashoboka. Ugasanga uyo mu mama w'umwigisha ntagira gute. Harabigisha batwigishije umunsi bakiri be abandi bakomeye, nawe rero ugomba kumera gutyo. Gira mugenza ngo ugomba kwiga ivyo, ugomba kwiga ivyo bintu. Amen. Nubwo biba bigoye, ariko bigora mu buzima, ariko bigora mu buzima, ugasanga ibintu nyene biragubabaza, birakwica. Canke mu magara y'umuntu ugasanga ibigwara nyene vyabaye vyinshi, bikagenda bigabanya bijya imyaka. Imana ishimwe gose. Haleluya. Ariko gerageza uduze ukwizera. Amen. No muri ubwo bibabara uduze ukwizera. Imana ndazi yuko ushumbusha imyaka, ndarindiriye ko iyi myaka yanje uzoyishumbusha. Amen. Bivuga ko tugomba kwimenyereza kuba abantu bihangana kandi bagira gute, barindira. Patience. Kwihangana imyaka yacu inaguke tukiriho, inaguke ukiriho. Imana ishimwe. Kandi rabisubizo usenga ngo Mana usubize imyaka inzige zariye muri uyu n'uyu mu gusenga kwawe. Imana ishimwe. Hari abandi Imana yashumbushije, yagiriye neza. Imana ishimwe. Dusome muri ntuze Nombre 14:33-34. Guharura 30, guharura 14. Ariko aba rero yarabaheranye. Harokotse bangahe? Ariko uze kuba muri 2. Ariko aba anye benshi cyane, imyaka yarabaheranye. Imana idufashe. Reka n'ubu tuba dushima Imana na 2025 ntiyaduheranye, turacari bazima. Bwira mugenza ngo dushima Imana. Amezi 12 ni menshi. Hari wagiye mu bitaro, hari warurwaye, hari warusha, hari wababaye, hari wahuye n'ibi na biriya, hari ibintu myene byinshi. Mwaka amezi 12 ni menshi. Bwira mugenza ngo ni menshi. Ariko twebwe dushime Imana ko 2025 ntiyaduheranye, turacariho. Aba rero yarabaheranye bamwe, kandi nabo byari bihe byinshi. Imyaka 40 ni myinshi. Guharura 14:33. Guharura 14 umurongo wa 33. Na gatatu. Haleluya. Kandi abana banyu bazomara imyaka 40. Bazomara imyaka 40 baragira mu bugaragwa. Uguhemuka kwanyu guhemuka kwanyu mukureke kubajeko. Kandi gushitsaho mwese muzoherengeterera mu bugaragwa. Nkuko iminsi ngana mwamaze mutata iki gihugu uko ari 40. Uravyumva? Umunsi uzohwana n'umwaka. Wavyumvise? Ibiro nivyavuye kurinde, kuri bo nyene. Bagize iki? Guhemuka. Ibi ni ibintu muyosubira kwigisha ukundi. Bagize guhemuka, bagira kugarariza, bagira kutabona ivyo Imana yagira kora, babona kutizera Imana bakayivako, bakaja muri biriya na biriya. Imana ikigira iki? Ikiraba ry'imyaka, bamara imyaka 40 mu bugaragwa. Kandi batari kugira ibyo byose bari kuvayo. Hange rero n'imyaka yawe n'ibihe byawe kuba biriko biraribwa n'Imana.
byotuma birigwa nande? Imyaka yawe tumiribwa nande? Na shetani, kuko ngaho Imana izozikore. Ariko imyaka yawe Imana idufashe niyapfunywa n'ikiganza cy'Imana, yemwe sinzi iyo uzogarukira. Wirinde ntukorokere mu maboko y'Imana. Aba baragararije rwose, uze gusoma 14 yose uzobibona. Ngaha hakiza abantu babiri gusa, Yosuwa nande? Yosuwa na Kalebu. Ngo Kalebu kuko yari afise iki? Yari afise uwundi mutima. Yosuwa yari afise iki? Uwundi mutima utandukanye n'uwaba bagabo. Niwe yagiye gushika hehe? Mu isezerano Imana yari yaramuhaye. Uyu ntiyashumbushijwe, aba ntibashumbushijwe ibihe. Iyi myaka yarabariye irabaherana, barapfa bapfira hehe? Mu bugaragwa, kandi barabahambye. Imana ishimwe. Rero wirinde mu Mana, wihane, ureke ibyaha, wumvire ijambo ry'Imana, wumvirize, wihane, utandukane n'icyaha, utandukane n'icyo Imana yanka, utandukane n'inzira mbi, utandukane n'ibidahimbara Imana, kugira ngo ishobore kugusubiza imyaka. Ntaba ari wagucira ibihano, kuko niyagucira ibihano bizokugora. Ariko natagucira ibihano, ibisigaye byose ashobora kubigukiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero ni nyene ibihe n'imyaka myinshi. Amen. Ishobora guhindura imyaka ikagusubiza umuntu, igahindura bikabisubiza umuntu. Kandi Imana ni nyene imyaka, ni nyene amasaha, ni nyene iminsi. Amen. Ni nyene amezi. Ibi byose by'imyaka by'ibihe niyo yabishizeho, kandi ibiganza. Haleluya. Amen. Imyaka yose wamaze ubabaye akira gushumbushwa. Imyaka yindi myiza unezerewe, kandi nayo iba myinshi. Amen. Yosefu arabwira Farawo ati hazobaho imyaka 7 y'uburumbuke n'indi myaka 7 y'inzara. Imana ishimwe. Hari imyaka, iyi ni imyaka mbere myinshi turetse n'ibihe, kuko Imana ifise ibihe byo kuronka, ibihe byo kubura, ibihe byo gutwenga, ibihe byo kubabara, ibihe byo gufata, ibihe byo kurekura, ibihe byo kwegeranya, ibihe byo guta. Ibyo bisanga muri Ecclesiastes 3:1-2-3. Ibihe niyo biri. Imana ishimwe. Ariko ngaha kwa Yosefu yari iki? Ntivyari ibihe bisanzwe, ahubwo yari iki? Yari imyaka myinshi. Amen. Rero ibihe bishobora gufata imyaka, ibihe bishobora gufata amasaha, ibihe bishobora gufata amezi, ibihe bishobora gufata umunsi umwe. Ibihe ni inconnu, nta wuzi ibihe bimara. Amen. Haleluya. Ariko Imana ninye nibihe igenda irabihindura. Mwe muyera n'umukozi w'umuhanga mu guhindura ibihe, mu guhindura amasezo. Haleluya. Hari amasezo usanga ibintu biza ari byinshi, usanga amakadaza ari menshi, usanga amatelefone aza ari menshi, usanga byinshi bikaza ari byinshi, usanga ubuza ari bwinshi baguhamagarira, usanga abagukunda baba benshi, usanga amajambo atari menshi bavuga ko bagukunda. N'igihe hazi ibihe naka turamwanka, kiya turacanka, uyagize ibiki. Hari ibihe by'amashi, hari ibihe by'imivumo, hari ibihe byo kuvugwa neza, hari ibihe byo kuvugwa nabi, kandi nta muntu n'umwe atabicamwo. Dukomera Imana amashi. Nta muntu n'umwe atabicamwo. Haleluya. Hari ibihe by'uburumbuke, ivyo bihe numenya igihe bimara. Hari ibihe byo kurima ukimbura byinshi, hari n'ibihe bihoroka byose. Hari ibihe z'uko imikuku igwira, hakaba n'igihe ubura. Imana ishimwe. Kandi ivyo byose biri mu bwami bw'Imana. Hari igihe uronka amahera menshi, hari n'igihe hakuva ko yose ukibaza ngo mbega amafaranga afise amaguru n'amababa n'ibiki, kandi ngo twamenye ko ari Imana igira gute? Ni Imana igira gute? Ni Imana ihindura ibihe, kandi Imana yigira gute? Ngo namenye ko Imana igira gute?
unamenye ko ari se w'imigisha agira gute? Kwimura. Hari igihe Imana yimura ibintu ikavyimura ibizana iwawe, n'igihe ivyimura ibijana. Tukobere mwe muyera amashi duhaguruke. Ariko twebwe ntibizokwimuka, ahubwo bizokwimuka biva ahandi, bizi iwawe, bizi iwanje, mu izina rya Yesu. Haleluya. Agomba kwimura amadolari anzanira, akimura amadolari akuzanira, akimura amazi akuzanira, akwimura imiduga yikuzanira. Twebwe nk'abagenzi bamwe muyera azokwimura atuzanira, ariko nazokwimura twaka, azokwimura atuzanira. Uwo n'umugabane w'abagenzi bamwe muyera. Imana nye n'ibihe, mwe muyera ahindura imyaka, asubiza imyaka, anezereza umuntu, akamwibagiza imyaka yababaye, imyaka yarushe, imyaka yazengereye, imyaka yabaye ahantu atamahoro. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ngo mutange amashimwe, muzane ibimazi kuvyo mwimbuye, amazu yanyu agire gute? Abonemo amahoro. Haleluya. Niyo ngo abantu bafumbase mu mazu yabo hamwe injyane, mu mazu yabo hamwe ibibazo, mu mazu yabo nta mahoro abayo, mu mazu yabo habamwe ibibazo bikomeye cyane. Imana ishimwe. Bivuga ngo amashikanwa y'amashimwe ashobora guhumanura amazu yawe, agahumanura inzu yawe, agahumanura uruvyaro rwawe, agahumanura akanwa, umuntu akabohoka kubera amashikanwa y'ishimwe. Imana ivuze umugisha nukuri si biharage n'ibiyoba wapi. Ivuze umugisha urimwe ibintu byinshi. Nakubwiye ko hari abantu bashobora kuba mu nzu ntibayironkemwe amahoro. Hari n'abazita bakaja gupanga ahandi bakayigumizaho, kuko atamahoro ari hehe? Ari muri iyo nzu, kandi ari yawe, kandi bikeneye ko gira gute? Kwinzi humanuka. Ntizohumanurwa n'ubundi. Rero wabonye gituma inzu yawe izobamwe amahoro. Wakibonye, nakikweretse, nugikora, nukigiramwo ihishurirwa rindi, inzu yawe izobamwe amahoro. Hanyuma imyaka yose waruhijwe, Imana ikayigushumbusha. Imana ikayigushumbusha. Imana ikayigushumbusha. Akira gushumbusha iyi myaka mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa iyi myaka mu izina rya Yesu. Akira gunagukirwa iyi myaka mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa ibihe mu izina rya Yesu. Akira amasezo meza mu izina rya Yesu Kristo. Akira amasezo y'umugisha mu izina rya Yesu. Akira amasezo yo kugwirizwa mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'umunezero mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'amafete mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'amakado mu izina rya Yesu. Akira amasezo yo kudandaza cyane mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'amafaranga mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'akazi mu izina rya Yesu. Akira amasezo y'amatelefone y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Akira amasezo yo gukira indwara. Akira amasezo yo gukira indwara. Akira amasezo yo gukira indwara. Akira igihe cyo gukira indwara. Akira igihe cyo gukundwa no gukundwakazwa n'Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ishimwe. Turagushimiye nyakubahwa mwe muyera. Turagushimiye kwa kino gikorane. Turagushimiye ko abanye natwe kuva tugitangura. Ngushimiye ko waduteye iteka, ukaduha umunezero, ubuntu bwawe bukatubako, tugakorera mu kirere cyiza, mu kirere cy'ububasha, mu kirere cy'ubushobozi, mu kirere cy'umunezero. Twaguwe neza hano mu ngoro yawe nyakubahwa. Ntidutashe uko twaje, ariko dutashwe duhinduriwe imyaka twazengereye, imyaka yadupfuye kubusa, imyaka tutamenye ingene yaduheranye, imyaka twabayeho tubabaye, imyaka twabaye muri ibi na biriya. Mwami Imana dukunda, dutashe tuzi ko iyi myaka yose igarukiye ngaha. Dutanguye imyaka myiza, imyaka y'uburumbuke, imyaka y'ubutunzi, imyaka Mwami Imana y'ukongera kunaguka mu mpemu zacu, kunaguka mu bigumbagumba byacu, kunaguka mu mibiri yacu. Mwami, imyaka yacu twongera kunezerwa, imyaka yacu tukazoyibaho tunezerewe, ndetse imyaka yacu ikongerwa ko ntitugipfuye n'ingoga, ahubwo imyaka yacu yongewe ko, kandi iyo yongewe ko tuzoyibamwo neza tunezerewe kubw'ubuntu bwawe
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijanye nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, igikundiro c'Imana, kugirirwa neza n'Imana, kugirirwa neza n'Imana, no kongerwa iyindi myaka myiza, no gusumbushwa imyaka, no gusumbushwa ibihe, no guhindurirwa ibihe, biri umwambaro twambaye iminsi yose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha.